igisata c'ikawa kirashobora gusubira mu minwe ya leta. Aha rero ni mu nyuma yaho ico gisata cahora mu minwe y'abikorera ivyabo, ariko hakaba hari amahinyu atari make yibonekeje. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema yishuye no ku bibazo by'abamenyeshamakuru bitari bike. Tumwumvirize. Iwacu muti twarabonye ko leta mu byo mwashikirije mu nama shikiranganji harimo ko leta yosubiza akarenge muri iki gisata c'ikawa ko bari kubera ababarimyi baheranirwa cyangwa n'izindi mvo. Igice ndakifatanya ni radiyo Isanganiro ico kimwe. Ico nobabwira co ni ukubera hariho amaraporo yatanzwe, hariho raporo zatanzwe n'umuhinga wigizwe n'ibanki y'isi yose, hakaba n'amaraporo agera 3 twatunganije ku rwego rw'ubushikiranganji no ku rwego rw'igihugu. Ikibonekeza coco biraboneka ko muri iki gisata c'ikawa kirimo ingorane zitandukanye. Icambere co kibonekeza muribuka yuko muri 2016 ubwo turavugana namwe nerekanye yuko hariho amahera arenga miliyaridi 2 twasanze abenegihugu b'abarimyi b'ikawa baheraniwe, ariko twagiye turatunganya bukebuke. Nashaka no ngenda nerekana akarusho kabaye. Twabivuze mu masize naheze, twasanga abenegihugu barimo ikawa barihwa haciye umwaka cyangwa igice c'umwaka, ariko muriko murabona yuko tubutu biko turavuga amezi turi mu kwa 10 bisanzwe mu kumunani, mu mpera zo kumunani abenegihugu bari bategeza kuba barishwe. Mwabonye ko tugeze ku bice 98 y'abenegihugu bamaze kurihwa. Ni ukuvuga murabona ko turiko turaja mu kwezi, ariko twifuza yuko mu masize nakurikira tuzoba twamaze, kandi turabyizeye ko tuzoza turiha ku kiringo. Hariho akarusho rero, kandi n'imyidogo ubu ni mikeyi. Abo badashobora kuriha mwabonye ko ari amashirahamwe y'abikorera utwabo. Twatanze ikiringo rero c'ukwezi kumwe. Nta kuntu bamwe baba bariko bararirimba banezerwa, abenegihugu nabo bariko baridoga. Uko kwezi guheze tuzofata izindi ngingo zibereye kugira ngo abantu bamenyere kuza muri iki gisata bafise umutima wo gukorera n'abenegihugu. Imvo rero z'uko leta yosubiza akarenge muri iki gisata c'ikawa ni nyinshi. Murabona leta yo kugwa mu gukurikirana abenegihugu, kuraba ingene ikawa zifashe mu mirima. Ubushikiranganji tujejwe nta n'umutima k'ivyeje uko turakoresha. Twarakuwe nta mvo nimwe hari ishobora novuga nti twebwe nta burenganzira dufise gushika uno munsi kuja gukurikirana ikawa ku murimyi. None mumva ivyo bintu ari ibintu vyiza cane. Tureke abo hanze n'andi mashirahamwe aba ari bo baza gukurikirana ingene umwimbu wo kwifata kugeza umwimbu ku rubuga. Ikintu shaka bicibonekeza nuko haciye hajaho inzego nyinshi za Afrique, za Senake, za Intercafe. Ni inzego ziri mu kirere. Amategeko azigenga agenda yivuguruza.
nka rufike nuko twemeye kugira urunani kugira ngo turwanire umwenegihugu nta bubasha n'umwe afise bwo guhana abantu bariko baronona muri iki gisata. Murumva rero si leta yavuyemo, leta barayi hase kuva muri iki gisata c'ikawa. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991 harimo agapfungu. Murabona ubu niho dutanguye kuza turerekana ibiharuro by'amahera y'agaciro avuye mu ikawa agaruka. Ahandi karakamizwe n'ingoma bara ntiyagaruka mu gihugu. Naha rero ivyo byose n'ibindi byinshi cyane umuntu biboneka na mwebwe mubona ku rubuga turiko turaraba, twafashe ingingo muri leta yuko yosubiza ijisho kuri ibyo bisata, tugasura tugahimiriza kumwe kwa kera turi kumwe n'abafundi b'indimo n'abagoronome b'indimo n'abajeje uburimyi n'ubworozi mu ntara, tugahimiriza nk'uko turiko turahimiriza mu bindi bisata kugira ngo umwimbu w'ikawa usubire ugire akanovera kandi ube mwinshi. Hano babwira abenegihugu bamwe baravuga ngo mahera yo ku giciro ni makeyi amajana 5, mugabo twasanze yari hagati y'amajana 380 n'amajana 4 ku kilo. Kino cari kibabaje nuko umwenegihugu ntiyigera abazwa mu ishingwa ry'igiciro ciwe. Abantu babanza kuraba izo za bati abadandaza tuzokunguka aya mashira hamwe na dondagwa turabona tuzoguma duhembwa, tuzoronka amahera yo gukora buri munsi, mbega hazoboneka imodoka. Byo byose biheze, ayasigaye murumva ko Kirundi bavuga ati ni micaca niyo baca baterera abenegihugu. Kuva tubigize abenegihugu bo kumva yuko arakarusho, kandi no ibi turiko turaraba neza dusesangura turaba ingene umwenegihugu yokoroherezwa. Iyo rero tugiye kuraba ikibazo mwabajije iradisanganiro emwe n'aba bashirahamwe ya bikorera utwabo cyane cyane naho wovuga harimo abanyamahanga, kari mu mpene niko kari no mu ntama. Twasanze ata kurimo ingene bakora. Baranerekanye ko bazana amahera amavarizi y'amadolari akwacisha mu nzira zizwi mu banki nkuru y'igihugu BRB, bakayazana mbere tugasanga nibo bari kubarashira ku masoko, bakabanza kunguka bataratangura akazi nyako ko mwikawa. Cyumbira ro umurundi arimwo agiye kwaka ingurane muri BRB azoyiriha, uyundi muntu nawe yizaniye amahera ataratangura no gukora yakubise ku isoko hanyuma yiyungukiye. None mumva uko kuri he binagenda bihagararira na hariya hari cicaro cibanki y'isi yose Washington barabyerekanye. Murumva rero imvo ni nyinshi kandi ziraboneka, ariko igihambaye nuko twifuza yuko muri iki gisata c'ikawa abantu boza kugikoreramo baza bakorera mu muco, bakamenya yuko bategerezwa kunguka uwo muga wabo, hanyuma igihugu naco nyene kikunguka hamwe na cane abenegihugu nabo bakunguka. Ngaha ho leta igomba gushimikira kugira ngo igaruke irabe ku bici byari byo byose ico ingene gisata c'ikawa co bagitunganije.